Pessoa batatu mujagara kubaretse nange bitatu Joel kwa kundi nyene niko ushobora kunyitwa bitatu cyane Joel ni Rinox TV yo weekend iheze tuvuga nyene tukavugana umunezero kubera bivaye nuko no weekend iba yaratugende neza ariko tukavuga byose ati ni kubishimira Imana turi kumwe n'abatubwire badasanzwe baraberewe cyane nico tubona tambwe ati weekend ivuyemo umwe wese ababerewe mu buryo butandukanye mu mubiri n'indani mu mutima byose bimeze neza murana ko baberewe bameze neza reka tubakire baramutse abantu bose kwisi yose mbere n'abantu bakunda gukurikirana Rinox TV mbere n'abantu musanze muri abo bazi baza kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko duhere ku shefora y'akazi nawe uramutse n'abantu bose kwamvuza abakunzi cumi hari abazi bose muri rusange cyane amazina ni Irakoze Paul Marie amatora mukije kwa dukugera twese aho batumbereye hose ku mazina ni Fabrice Nsavimana turamukije abariko baradukurikirana aho batumbereye hose ku mazina yanje ni Geriade Jean Beni amatora mukije mwese muko baradukurikirana ku mazina ni Shalom Manirakiza turabaramukije abariko baradukurikirana bose aho bari Shalom wengani mu muhira benshi mwabazi muri ibiganiro tubaza gukoresha reka ariko uno munsi tugira tubakoreshe nk'umugwi basanzwe bahimbaza Imana bari mu gospel benshi murabamenyereye murabazi ahantu hagiye atandukanye mbere mu mayigize agiye atandukanye ariko sinobivuga ariko baraza kutubwira bimwe bimwe bigiye bitandukanye murameze neza mwese weekend yagenze neza ariko rwose yibaza batanu mu yitozo muri mwe uburohe gusa okay mwatugende muri Rinox tongwe tubashimire ko namwatugendeye n'iteka ridasanzwe nk'umugwi ariko mutubwire umugwi uko witwa mutubwire naho mwaje mugano cyangwa n'ibikorwa musanze mubikorera kugira abariko barakurikirana ikiganiro bamenye ati wa mugwi wacu n'uyu ariko hariho n'abandi batabazi bavuga ati wow twabaronse bikaduhere kuri mademoiselle nkuko navuze amazina yanje ni Geriade Jean Beni umugwi akaba witwa New Generation of God tukaba dukorera mu Cibitoki kujya gatatu mwakoze chef umugwi witwa gute haje umurongozi no haje cyane rwose abo ntacyo murazi nanye ndazi wese muramenye ukuntu nkuko Geriade yavuze ni NGG New Generation of God turimba gospel ako turimba turahimbaza turamisteringa mu bisanzwe nkuko yavuze aho dukorera ni mu Cibitoki ya gatatu numero 46 tuzo dukorera tugizwe n'abantu 15 abahungu n'abakobwa tuva mu eglise atandukanye ariko twaduhurije ukwizera kumwe shingiye kuri Kristo Yesu mwese muri umwe nk'uko Kristo yaducunguye twese muri bwa umwe okay ku mugwi wanyu benshi barawumenyereye ariko hariho benshi batawumenyereye ushobora kuba bakora kuri kare kiganiro bari bibaza ibintu byinshi ufise ibibazo byinshi ushaka kubabaza bigiye bitandukanye uwo mugwi wanyu watanguye ryari icyumviro cyaje ryari ninde umuntu yatanguye kwegeranya bose avuga ati jewe ndakeneye abo bantu mbone turi kumwe
umugwi New Generation of God watanguye mu 2016 uvuga yuko uno munsi turiko turababa mu myaka 8 hanyuma ntitwovuga yuko umuntu yoba yarazanye iciyumviro ariko turizera neza tudakekeranya yuko habaye gushika k'ubugombe bw'Imana. Ni Imana yari yarabigombye yuko dushobora kuba hamwe nk'umugwi mpimbaza-Mana mu kuvuga ubutumwa biciye mu guhimbaza. Nkeka ari ibyo novuga byerekeye. Hanyuma wabajije ingene abantu bagiye baraza ico niyumvira nuko hamwe Imana itanguje ikintu irategekanya abantu ku nzira yawe bashobora kuza kugira ngo bashobore gushitsa ico Imana ishaka ko bashitsa. Rero nta nkeka hariho benshi baje muri ubwo buryo atabo tugiye gutumira atawe duhamagaye baraza kubwo kumva umuhamagaro kuba mu gikorwa gushika uno munsi. Hariho n'abandi bakiza n'abandi bimirije kuzoza kubwo kumva umuhamagaro wa Mwuka w'Imana. Abantu benshi babamenyera mu mabyiza agiye atandukanye nk'ubu Shalom ahantu aririmbira benshi baramuzi ko ari umuntu akomeye. Mbere na wewe mwese umwe wese turazi muri eglise arimo kabisa ko nufise ingabire nubwo sinzi abantu bose bavuga ati ujya naka nabivanye umwe wese muri eglise kugira mwiyegeranye. Ubwo ntimwarabye umwe wese ati uyu muntu ararenze reka rero twiyegeranye ko turenze twese kugira izi talent dufise tuzishire hamwe. Igitandukanye kuri iyi groupe NGG mu bisanzwe gitandukanye n'indi ma groupe. NGG cyaba ari kweka ivy'umurongozi kugira Imana yeganye ikabashira ahantu hamwe. Mu majambo make NGG twaho atari mwazi kuririmba. Ibyo ni talent ngurayizi ngurushikiri nta byari bihaye. Kwa kundi gusa kuba disponible murakipfuza kuri kubimenya. Muko kubimenya abantu baraja hamwe karondera umuntu avuye hari akagufasha amatravail ibiki akazundi buhoro buhoro biza biraduga muri twege bituga buhoro gushika uno munsi. Aho ndiko nshaka gushika ni ka historique gato y'ikuri mwebwe nk'umuntu. Mu bisanzwe kugira muyegeranye muri abantu nka 10 canke 5 hari umwe aza akavuga ati jewe reka ngerageze ukuntu nukoranya abantu cyane mugahurira ahantu bijye byo muri sport mukavuga ati reka rero ubu ko tungana uku twiyubake tuko dushaka gukora kuri iki kiganiro kujya bahora babona bamenye ati aba bavuye aka historique gatoyi gusa nk'umwe wari wese wanashaka kuri jewe kuri historique ya NGG n'abantu baba muri quartier bakunda kuba bakinira ahantu nka football. Nico cyari kibahujije cyane. Hama haragira igihe mwasanga bamwe abandi bari abascout ariko bari muri quartier bakabonana kenshi hama bahuzwa igihe kimwe na frate muri quartier gasanga umwe agatije shaka kuririmba nivyo binyo ronda tijija mu y'Imana naho abanje yatse barahurira ariko kitarabayenje kitarinjira ku kibiciyumva ariko cyo kuririmba nuko abantu batanga historie gato muzashobora kubandanya. Nkuko yaje kubivuga ndamwunganira twari duhuriye mu gikorwa kimwe ca frate mu nyuma muri iyo frate harimo département ikora ibyo kuririmba hariyo indi département ikora iby'ijambo ry'Imana comme ça twarabaye développer hanyuma niho ubugombe bw'Imana bwaza twumva yuko tutogarukira mu kuririmba muri frate twumva yuko twokora igikorwa cyo kuja guserva abandi kuko twari limite muri quartier iwacu tukumva yuko twokora igikorwa cyo kuja guserva abandi biciye hanini cyane gose mu mpano yo kuririmba. Hanyuma turasangira ico ciyumviro bamwe baragitahura abandi ntibagitahura komsa bagitahuye tuca turaja hamwe turakora igikorwa gushika uno munsi aho tugeze naha. Muraja hamwe murakora igikorwa aho mugeze naha muri mu mabyiza agiye atandukanye. Subira inyuma gatoya Shalom wenda zasengera ariko harabaravye ikiganiro nibyo Shalom rero imise twakoranye ariko mwe ntitwakorane mu ubu dukora nk'umugwi reka duhere kuri mademoiselle eglise musengera mu kubera mwarahuye musengera mu eglise agiye atandukanye mugira abakunzi musa hasengera amandetse tubanda. Jewe sengera muri eglise yitwa CFC
amajambo yose akaba yitwa Christ Faith Church International. Ego. Yeah. Iri he? Iri mu Cibitoke ku G12 ku numero 40. Wala jewe nsengera ku Mutakura, eglise imenyerewe ku izina rya Kidengeri, ku Mutakura kujya 0 numero 1, ariko mu mazina yayo yitwa Jeovanis. Yego. Okay, just nga Zion Temple Celebration Center Bujumbura. Abantu bayiziga nk'umuvizionnaire wa Apotre Dr. Paul Gitwaza. Ubikabikora muri industriel. Shalom. Jewe nsengera muri Église Libre Luthérienne. Iri ku Mutakura ku by'umunani 147. Bazi gituma nenda bajujuko kubera mu ma église muri murabahatana murarenze. Sasa abantu b'abana ko baravuga ati Shalom yicaye nawe ujya yicaye ibintu byagenze gute. Ari benshi bababona ku mugani bamenye historique mugama bivuze neza. Tuze rero nyezina ku mugwi nkuko mwawiswe turumva ko ari izina umengo riraremereye cyane kubera namwebwe muri Kristo muraremereye cyane bivaye n'ubutumwa muha abantu bivanye no mu ndirimbo mu guhimbaza mu ndirimbo mukunda guhimbaza hanini nkamwe mu iyo mufise mugiye mu ma event agiye atandukanye kwa niko nombi cyane muri eglise wanyu murashaka kugira ikintu bihora bishika nko muri eglise dufate nka mu Kidengeri wateguye nka dufate nk'igikorwa ukabahamagara bakaza usanzwe uri muri mu yindi korale hajya. Ego naco bitwaye turagenderanira ni bwa bucuti nyene yacaye wocu bavamo bakagira bonyene ugaca ubwo ni muri oya dukorera hamwe. Ego kuko muri bimwe tugendera ko nk'umugwi turafise vision turafise intumbero kanaka ariko kandi turafise n'amapiriye tugendera ko. Dufise vision kugaragaza ubwiza bw'Imana aho turi hose. Hanyuma mu mapiriye amwe yacu dufise tugendera ko hari ikintu c'urukundo, guhimbaza mu rukundo, ubumwe, gusenga. Ivyo nivyo bintu dushobora kugendera ko nk'amapiriye yacu. Rero muri wa mutima w'ubumwe nta mugenzi muri twebwe canke se umumambe wa groupe ashobora gutegura igikorwa ntituje kumushigikira. Dutegerezwa kwiyaranja kitaske umwe muri twebwe akoze igikorwa tugategerezwa kuba tuhari kugira ngo dushobore kumushigikira. Ama event mumaze organiza agiye atandukanye kubera mu eglise wanyu murategura amantu agiye atandukanye. Reka tuze kuri Shalom gatoya. Shalom nk'umugwi uri muri iyo mugiye mu ma event nk'abantu babahamagaye ikintu cya mbere mwisunga niki kugira muje muri iyo event. Okay, murakoze. Byatuje muri iyo event ikintu cya mbere tubanza kwisunga tubanza kuraba kwanza mbega iyo aho hantu tugiye gukorera mbega twizera umwami umwe kuko hari aho ushobora kugenda ugasanga burya tugiye turaronse invitation ukasanga tugiye gukorera ahantu imyizere atari imwe ugasanga hari ikindi kintu kwabo nibwo dusenga nimba dusenga Imana hari n'abandi bafise izindi Imana zabo basenga ariko no kuvuga ati iyo twumvise ko duhuriye kuri wa mugabo umwe invitation nta kabuza ko dutegereza kugenda tukayitaba tukagenda tugakora igikorwa twahamagariwe nkuko umurongozi yabivuze. Inuzenya yacu no kugaragaza ubwiza bw'Imana aho tugeze hose. Turabona muracyari bato mwatuguye ko muri 15 n'Ugwaruka gusa cyane n'abamama n'abapapa barashaka kwinjira mu mugwi wanyu cyangwa mwarakwijije nta bandi bashaka ko ari abantu bakurikira ikiganiro ngabo bakavuga ati uyu mwe tubifuza kuwuzamo kabisa murabe iki kugira umuntu ashobora kwinjira mu mugwi wanyu. Bo les critères dufatira ko kugira ngo umuntu ashobore kuba umumambre wacu nta byinshi twexisha nta byinshi dusaba gusa nk'umumambre wacu n'umuntu kameme aba yiyatanda kuba umunsi y'ibyo twemera ibyo twemera kuko twahisemo gukorera mu rukundo kugaragaza urukundo aho turi hose. Donc worship zifatiye ku rukundo bwa bumwe no gusenga hanyuma tukamusaba kuba umuntu ari disponible afise uwo mwanya wo kuba muri ico gikorwa hanyuma
akaba wa wundi dukeneye mu gihe kanaka ya defa dutumirwa hakaba ari ready kuza gukora ico gikorwa guserva ubwoko bw'Imana. Hanyuma ikindi tuexija ategerezwa kuba ari umuntu dusangiye kwizera nk'uko Shalom yabivuze, wa mugabo twese twemera rumwe. Hanyuma ikindi naco nabwo dukumira ngo umumama umupapa nuko nyene kameme sinzi yuko barabitahura kumbure barabyumva kuri dimension nini cyane gose guhimbaza Imana ntabwo bisaba imyaka ngo urumva n'umumama canke n'umupapa, isifi gusa yuko yumva yuko umutima wiwe witeguye gukora ico gikorwa arahawe ikaze. Yego aramuciye ubwenge sana. Groupe yanyu iraryoshe cyane nkuko Kristo wanyu, Kristo wacu, Kristo waba ariko barakuraba aryoshe cyane. Twikore mugabo gato. Yesu tuguha icubahiro kandi turemeza kora umwami koko ivyo waremye biravyemeza natwe turi hano ko bishingira intahe abatakuzi bose bamenye ko atayindi Mana iriho nawe ari twebwe mwami nawe ari twebwe Yesu ari kw'izina ryawe data ishigwe juru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami ntabari twebwe kandi ntabari twebwe ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ari kw'izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami n'abari twebwe. Kwa kundi nyene nuko nyene ntabari twebwe ntabari twebwe mwumva ko baririmba neza cyane. Umugwi watanguye 2016 uno munsi turi 2023 nka mwebwe kuva 2016 gushika uno munsi ibyo mwishimira n'ibihe ibyo mugaya n'ibihe mw'iyo myaka yose iheze? ndamutanze gatoyi. Twatanguye umugwi cyo twishimira hanini cyane rwose. Twatanguye umugwi dufise abantu benshi bataravuka ubwa kabiri batari born again, ariko uno munsi turishimira cyane rwose yuko dufise umugwi urimo abantu bamaze kuba born again, bamaze kuvuka ubwa kabiri, bamaze gushinga ikirenge muco Kristo yatanguje yashinze. Ico nico twishimira hanini yaca agaciro dufise muri twebwe. ikindi harabaye kuba matiyo ko yarevuze matiyo ko muri ibintu muri ibyo by'amakupi canke ivyiki hari challenge nyinshi kuko ari abavyinjiramo afise ibicapo basanga ico biteze sico babonye bakabiheba akabivamo cyo bagira iki
ariko twege twaragerageje gukomeza kubibamo kuva ko twari tutarakuranga umuntu wa fermeziya kwakira ijambo mu gutabara Kristo no kumuhishurirwa cyane twarakuze gose ikindi no mu kuririmba harabaye evolution vraiment abatora ubwa mbere tugisigira amasorte ubwa mbere ko twagira tukaririmba vraiment biratandukanye no munsi hari n'abatangara ko ntibavyumvira ko twobigira ikindi twakoze ama evenement personnel yiwacu itici wacu turamaze gukora evenement zitatu twatanguye 2021 mu kwa mbere yindi 2021 mu kwa kane hama mu mwaka weza 2020 twakoze indi evenement mu kwa kane nyine hari kuri park ya gatatu yo nindi kintu tumaze gushika ko gikomeye ikindi ni n'amasorti turamaze gusohokera ahantu henshi cyane kirenza kesa amaigreje tugireramo henshi bamaze kuduhamagara kugira dutange ikintu biragoye ko umuntu azakubwira ngo utange ikintu atakina kwiteze ko ufise bico n'indi evolution ikomeye cyane mademoiselle ama event menshi mumaze kujamo mwarahezagiye abantu benshi bagiye batandukanye umuntu wibuka yaje akongora wowe cyakabwira abandi bacuye ukabwira ati nakambwiye ni nkande namubyibuka mukuri biragoye icyo kibazo kuko usanga ari abantu benshi ariko hari umwe ataravuga mu ntumuvuge mugabo basukume ndabizi ko haba hari oya gusa hari umuntu umwe avuga yuko adukunda ku mutima dufise wo guhimbaza kungene tubibamo mu gusenga mu guhimbaza ntituri abantu bigirisha umengo ntituko dutanga ibintu donc tudafise ako ni ibintu biri muri twebwe tuko dusohora hanze kugira ngo abandi bashobore kwakira Shalom ni umwe muri mwebwe amavoyaje ni menshi East Africa ari mu kwima amatosimira aheruka mu Rwanda isigura nibo mwamurungi umugwi warakurungitse wagiye kubyumugwi cyangwa wagiye kuwawe wese wenyine nike wakuyeyo urakoze cyangwa umugwi wawe nibyo ngo je narakoreye mu Rwanda imyaka itari mike imyaka itanu narakoreye mu Rwanda kuva muri 2015 narakoreye mu Rwanda niba muri emission twakoranye warabivuze ariko amavoyaje guma tubona ari menshi ubu rero twatubona ari mu ngaha unye bandi mu by'akazi bandi mu by'akazi ntabwo ari umugubu ntumye ntabwo ari umugubu ntumye mangiye mu by'akazi ariko hari gengendo ugasanga rero nka eglise rambwiye rimwe nagiye ndakorera muri eglise mu Rwanda vuba bumerukayo ndakorera muri longe ya eglise iraho mu Rwanda Kimisagara baranyizera kandi ngiri gubuntu ndakorera ubwoko bw'Imana ariko sumugwi waruntumye yego ariko ejo turashaka kumva Shalom uzi ko mwabaririmbye mu kwabwira ibintu by'amasiripurize cyane ejo tukumva ati Shalom umugwi wahise Shalom ku migwi yose iri mu Rwanda akabanga wibibiye abaha uvuga ati ifu mukore nk'ibindi bihugu binkaka namba atakura bibira nakahe wemereje kubibira oya okay ubisanzwe hariyo abantu badutanguriye imbere cyangwa imigugezi imaze gutera imbere turagerageza tukiga uko bakoze tukigira turabiko natwe twokwiyubaka umugwi wo kwiyubaka ariko sinovuga ati ngo hari umugwi nababwiye ati ngo reka dukore ngo nkujya mugwe mu bisanzwe gusa turaraba uko bakora kavuga ati wawe ugakuramo ikigwa ciwawe kavuga ati iki kintu hamwe tugikora no muri NGG cyomera neza reka dukora ukuntu kagitanga ko proposition and then kibaye kikaba cyane ariko sinabwira ati ngo uyu mugwi bati ngo naje kwabye ngo reka dukore nkujya mugoya kubera ko kira mugwi office ukuntu ukora officiel kwa ryabo ariko please gumu babona ku ma platforms atandukanye cyane ku ma stage uravuga ati aka kantu sawa hamwe tukagira uko ariko atari muri
niyo kuvuga ati ngo tugomba gukora copier coller sibyo tavuga ngo tugomba gukora copier coller ariko no kwiga gusa aho baba bageze kwa baba baratanguye avant baba bafise abantu baba bageze tukagerageza tukiga gusa tukabigaho yego mukabigaho 2023 tuyirimo 2024 bazokuri ngushika naho hasigaye amezi atari make umugwi wanyu muko mutegura ibintu byinshi ngira nyibiye muko murategura muri 2023 kugira bariko barabaraba mbere n'abakunzi banyu sito gace kahariye mugagwe n'abandi yana Bujumbura yose cyane mu zaruguru abazoraye abadabi kigano bose bavuga ati ikumbe babanda bategura ibintu n'ibi 2023 turiko turitegura turategekanya gukora evenema twitiriye komeza abo yahamagaye edition ya nyuma ya gatatu komeza abo yahamagaye ikomeza abo yahamagaye komeza abo yahamagaye ikomeza abo yahamagaye ni izina twahawe turi mu masengesho turavye ingene twatanguye igikorwa nkuko yabivuze twatanguye igikorwa twese turi presque hasi nta numwe arazamuka hari bimwe twagira ubwoba kwa fronta ariko tuca duhabwa rino jambo turumva yuko Imana idahamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye twaciye turifata nk'izina rya evenema turamaze gukora evenema zibiri kuri iryo zina nyene komeza abo yahamagaye ariko kandi turategekanya gukora edition ya nyuma muri 2024 juste au début mu kwa mbere atagihindutse kandi turizera ko bizoba bimeze neza murizera ko bizoba bimeze neza ku mugwi wanyu muramaze kuvuga ati reka basi twandike indirimbo y'umugwi tugere muri studio dusore nk'uko tumva abandi kugira ibintu bimere neza ego ibyo biri mu migambi gusa kuvuga igicapo kimwe cy'umugambi ukomeye twese tugura muri janvier twari turategura kwiga ibintu by'amakava kwanza gutegura indirimbo wipime ko ari ndapfa kwinjira nk'uko nyene kubera abandi babikoze iki oya bivani yerekwa tugenderamo hari abanyaruka hari abagenda moye n'abadagenda buhoro mwe mugenda buhoro tugenda buhoro bibaye n'ama-challenge twabonye ngendere bimeze tutiruka ngo bibi ibintu by'akanya gatoya oya tugenda buhoro ubwo twatangwa twipima kwanza ku majwi badushobora gushobora kuririmba umunsi twari gushobora kuririmba kora evenement bigacamwe abantu bakayizamwo n'urundi rwego tugatujya mu kintu cyo gusohora rero ico gicapo gishaya tugiye kubamwo tuko turabitegura navyo nyene bashaka gusanga tutarashika mu kwa mbere twashizemo indirimbo imwe kugira abantu byo tumenyere kwa kundi nyene ko abantu bategura ama evenement gusa ariko abone indi image ya MGG mademoiselle amatwa sumira iyo mugenza anniversaire umwaka tugira anniversaire murategura ego turaserebura abakunzi bakora kurikirana ikiganiro murabishika kubera muri Kristo umunezero aba ari we wose anniversaire wayo muri mwese umugwi amatwa nsumira ariko sinzi kugira mutango murategura event Shalom aya nipe yugeze event mugabo bikavana niyo event yari oya uvuze ngo Jean anniversaire igeze hacaba event ya mukwiyorganiza nyene entre ya bon ni turabi tuyitwa adoration basi bon ari kuntu turadufata tumaze kubigira na Shalom gusa niwe tumaze kubigirira ari na Paul turamaze kubimugirira ugasanga abamambo bo mu mugwi barifatanyije n'abagenzi b'uwo muntu yagize anniversaire hama tukamugirira surprise wow cyubwenge sana vuga ko bivuze bya Shalom tuza muri Shalom ufise ibintu byinshi uvuza cyane tuzere kuri wewe amatwa asubira kuvuza warabihebye ubu ni kuririmba gusa kubera cyane kubera uri mu mugwi bace bakuhandikira ati abigiye banze punguze kwanza okay bo Joel jewe sinahebye kuvuza ndabikora ndavuza gusa sinkibiha inguvu nkiza nkuko byari bimeze kera gusa nisanze nkuko nabikubwira ubwa mbere nisanze Imana yashizemo n'undi muhamagaro kuyikora mu
byo kuyihimbaza hama Jesse nagiye muri NGG ndi mu musician tena nagiye muri NGG ndi umuririmbyi nagiye muri NGG ndi umuririmbyi hama sinigeze mpeba pe uvuze ati ngo narabihebye sinigeze mpeba je kuvuza ingoma gusa nta nguvu nyinshi nkibishiramo umwanya munini usanga ndiko ndakora igikorwa cyo guhimbaza Imana muri eglise even no muri NGG ntuzonsanga ndiko ndavuza ingoma ntuzonsanga ndiko ndaririmba ego okay merci beaucoup mwatubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye turangiza ikiganiro abumva bumvise mwatubwiye byinshi akajambo ka nyuma kagasunika ruji hamwe n'umutima wo guhimbaza n'umutima wo kuba sumi kuri Saint Esprit nta kintu kiba kigoye byose le Saint Esprit arabyorosha ugasanga ibintu biriko bigenda neza cyane washishikare kuba sumi kuri Saint Esprit kuba mutima wo guca bugufiya ibisigaye le Saint Esprit arabyorosha kubacira inzira akajambo nagira abakunzi umuntu wese bafise nk'impano gikuru kwanza muri ivyo byose no gusenga hamwe na Kristo ntahatoshika ugusenga kuko byose ufise impano afise ugusenga muri we aragera kure cyane gose akubwira abakunzi ariko hariho n'abazi gira akubwira abazi na bose n'abakunzi n'abazi shalom icyo nabwiye bariko baradukurikirana bafise impano icambere no batekerera nuko nobabwira nuko batocika intege hari igihe uba ugira impano ukavuga ati ugacika intege ukavuga ati ibi bintu bitwara he no bizonshikana he but nimba Imana yaragushizemo iyo tarantu yaragushizemo ico kintu hari umuntu akeneye gukira hari umuntu akeneye gukizwa hari umuntu akeneye ikintu runaka biciye muri kuronka inyishu biciye muri iyo tara yawe no gusenga guca bugufi ibisigaye mwe mwerakikorera ibisigaye mwe mwerakikorera kwa kundi nyene twakumwe n'umugwi NGG yapfu tubasezere mu nyuma kwa kundi nyene tuma tubikora mu nyuma tuzosura tubatumeko tuvugana ibindi byinshi bigiye bitandukanye twatuvuze ati merci beaucoup badukurikiranye bose ama namwe merci beaucoup namwe merci mwagize neza ciao ciao